Nshuti bagenzi mukomeje gukurikirana ibiganiro bica kuri iyi samirizi, ndabaramukije cane mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe. Ndashimiye Imana yo mw'ijuru yo yanyemereye kubona iki gitondo ciza co kuri uyu munsi w'itariki 18 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ndi muzima nshima nkenguruka ndetse n'umuryango wanje. Nizere ko namwe abariko barankurikirana mwese Imana yabaramukije amahoro. Umuntu yoba aramutse yumva amerewe nabi mu mubiri, yumva ababara impande zitandukanye z'umubiri, mvuge nti wihangane cane Imana irakubona, kandi nshimire ku bantu bariko barankurikirana aho iwabo aya masaha ari ku mugoroba, mvuge nti namwe ndashimiye Imana ko iki kiganiro kibagezeho muri amahoro. Ivyo mwagiye muracamwo vyose sindabizi, ariko Imana yo mw'ijuru ibona vyose ikabibonera icarimwe. Nizere ko yabazigamye, yabagiriye neza muri vyose na hose. N'umuntu yoba yagize isengesho asenga ku Mana akaba umunsi ugeze aho bugorovye atarabona igisubizo, novuga ngo yihangane cane kuko Imana yishurira igihe kandi umwanya n'umwanya igisubizo cawe kiraje. Kuri mikoro nk'ibisanzwe muri kumwe na jewe Niteka Samuel, akaba ari jewe tugiye kubana muri iki kiganiro cose kuva dutanguye kugera tugisozereye. Nk'uko mwamaze kubibona kuri iyi cano, ducishako ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza nk'uko umwami Yesu yabidusavye kugira ngo tubukwirakwize kw'isi hashoboka. Akaba nshimiye cane vyimazeyo abantu bamaze gukora subscribe kuri iyi cano, banyereka ko ari abantu b'agaciro, kandi nawe mbigushimire utarakora subscribe, kumbure igihe kigeze uzoyikora. Imana ikomeze iguhezagire kandi ukomeze kwishimira ubutumwa bwiza ducisha hano. Ningere kandi nshimire abantu banyandikira baciye kuri iyi nimero nashize muri logo kugira ngo bambaze ibibazo bifuza ko ndabasobanurira. Ikindi kandi nshimire buri muntu wese akunze kunterera ivyumviro, mvuge ngo Imana imuhe umugisha. Kuri uyu munsi uri hejuru rero turasangira icigwa ciza kiryoshe kirimwo ubutumwa buvuga ngo, cangwa se umutwe w'icigwa uvuga ngo ubushobozi bw'amasengesho, cankwe se isengesho umuntu wese akwiriye gusenga asaba Imana muri iki gihe tugezemwo. Hanyuma nizere ko utaza kuba umuhombe, nkuko nkunze kubwira abankurikiye, nkunze kubabwira nti kugira ngo usome Bibiliya neza ukwiriye gusaba urutonde, ikindi kandi ugafata umwanya, kuko hari igihe dusaba isengesho ntituce duhabwa ivyo twasavye. Rero iyo wagize ukwitanga gukomeye cane, Imana iraba ukwitanga wakoresheje igaheza ikagusubiza ivyo wayisavye. Akarorero nk'ubu hari abantu benshi bashobora kuba bamaze igihe basaba ubutunzi ku Mana, ariko bakaba bataraburonka. Abandi bakaba bamaze igihe basaba uruvyaro ku Mana, ariko bakaba batararuronka. Suko Imana itabishoboye, oya haba namba, ariko nuko nyene irindiriye kuzokwihesha icubahiro igihe kigeze. Niko Yesu yavuze igihe yaza kwa Lazaro agasanga yapfuye amaze imisi 4, nuko yabigize abibona, kuko mwibuke ko message yayirose imbere yuko Lazaro apfa akigwaye, ariko arareka kujayo, arindira apfuye umunsi 1, 2, 3, 4 ihaciye abona kugenda. Arababwira ati Lazaro ntiyapfuye arasinziriye. Benshi baramusetse bamufata nkaho umenga n'umusazi, bitewe nuko bari bavuga bati none umuntu amaze imisi 4 ubu yatanguye no kubora, uyu aje gukora iki? Ariko yavuze ngo ibi vyose vyabaye kugira ngo Imana ihabwe icubahiro kandi ishimagirishe umwana wayo yatumye. Niko guhamagara Lazaro, Lazaro ava mu mva, nuko umubiri wari watanguye kubora urasubirana. Iyo umuntu yigishije akavuga ati ku munsi w'iherezo imibiri yacu izosubirana, ku munsi w'iherezo tuzoronka uwundi mubiri mushasha, abantu benshi ntibavyumva, abantu benshi ntibabitahura. Ariko imagine, ibaze, warukwiye kwibaza kuri ibi vya Lazaro vyabaye. Ibaze umuntu honyene iyo amaze amasaha 3 apfuye, umubiri wiwe watanguye guhinduka, amaze amasaha 12 apfuye, ni ukuvuga ngo ahari aba yari nko hanze, aba yatanguye gutonda kw'isazi, aba yatanguye kunuka. Nawe ibaze imisi 4 bagufungiye ahantu honyene, ufashe ikintu ukagihamba mw'ivu imisi 2 gusa kiba caboze. Ibaze nawe Lazaro yamaze imisi 4 bamuhamvye, ariko Yesu amuhamagaye asohoka ari muzima, umubiri wiwe uri muzima, asohoka ameze nka Shaduraka, Meshake na Abedenego mw'itanure ry'umuriro. Babatereyemwo bazi ko baca bawumunyota, ariko Imana ishobora byose yari yabatangiririye mu muriro kubw'amasengesho. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo runaka
akumva ubuzima bwiwe burarangiye, akumva ibyiwe igihe cyo kubaho kwiwe kiraheze, ariko ntumenye ko Imana agiye kugutegerera hahandi kuri point ya mwisho, hahandi wavuga ati aha ariko kanyuma ivyanje biraheze, ariko wasanga n'Imana yagutegerereye ukibaza ngo Imana niki kiranyumva, naho kumbe yagiye kugutanga imbere. Rero uyu munsi nico cigwa tugiye kurabira hamwe, ndabinginge dukurikirane twumvirize, abafise note mwandike kugira ngo muheze murimbure ivyigwa tuba twize. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Uhoraho mwami w'amahoro, Mana ugira neza, turagushimiye ko ari wewe wemereye kugera kuri uyu mwanya, dushima dukenguruka. Turaguhaye ikaze n'akaribu muri iki cigwa c'uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, kandi nsavye kugira ngo mpwemu yera kugira ngo abe ari we asobanurira buri muntu wese, kuko ku bwanje nta bisobanuro mfise nosobanurira kugira ngo umuntu wese atahure, ariko wewe kubera ko atana kimwe uhishwa kandi ubona ibibera mu mitima yacu, ndakwinginze kugira ngo mpwemu wawe yera abe ari we asobanurira buri muntu wese. Ahasigaye iki cigwa c'uyu munsi ndakwinginze kugira ngo ntikibe impfabusa, ariko kibe irembo rikomeye rizotuma buri muntu wese agicamwo akagera mu bwami bwawe. Ntiribe inzitizi mu mitima y'abantu, ariko ribe inkota ikarishe yo gutemagura imigozi yose Satani yabohesheje ubwoko bwawe. Urakoze, urabana nanje, uranzigama, uranzitirira iki cigwa kuva gitanguye gushika igihe kiza gusozera, kandi kize kugira umumaro mu mitima y'abagiye kucumviriza bose. Urakoze bibe gutyo, ni mw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka tudatevye turebe imirongo yo muri Bibiliya, turebe ico Bibiliya ivuga. Tutatevye tubanze turebe muri Yeremiya igice ca 33, turasoma ku murongo wa 3, umurongo umwe wonyene. Haravuga ati, mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Twisunze kuri uyu murongo, Imana ihamagara abakristo kuyitura amasengesho, kandi isezerana gusubiza ibintu bikomeye vyikinze ivyo twebwe abana b'abantu twotekereza. Ubumenyi bw'Imana n'imigambi yayo n'ibitangaza vyayo bishobora guhindura ubuzima bwacu. Iyo dusenze twizigiye ko Imana iduha ivyo tugomba, ni ukuvuga ngo ico gihe Imana ivyo yari yarahishije amaso yacu twebwe tutabona ko bitugenewe, kubera ko twasenze twizeye, Imana iradushoboza tukabironka, kandi ivyishimo n'amahoro bikaba mu mitima yacu. Mwibuke ko iyo umuntu asavye ikintu noneho uwo agisavye akakimuha, aba afise umunezero udasanzwe cane, aba afise umunezero urenze. Akarorero, mwibuke nk'iyo umuntu agiye gusaba akazi, noneho agiye gusaba akazi agatanga kiriya kipapuro, hariho abacita CV, hariho abacita resume, nuko bitewe n'imvugo za buri muntu wese, ariko aho hantu agiye gusaba akazi noneho akisaga ku rutonde rw'abazoja gukora interview, akisaga ku rutonde rw'abantu bemerewe akazi, uwo muntu aba anezerewe cane, aba afise umunezero udasanzwe. Nivyo bishikira n'umuntu umwe muri twebwe yasenze isengesho, noneho ico Imana yayisavye ikamwumvira ikakimuha, uwo muntu aba afise umunezero udasanzwe. Icigisho twokura kuri uyu murongo, nta kibazo na kimwe kinanira Imana. Gusenga ni urufunguzo rudufasha kubona ibisubizo vy'ibibazo vyacu. Ni nazo mpamvu noshishikariza buri muntu wese kugira ngo afate umwanya munini cane wo gusenga, kuruta umwanya wo kuja mu bindi vyose bitagira akamaro. Afate umwanya munini wo kwegereza Imana kuruta umwanya wo kuja mu bidahimbara Imana. Reka tubandanye tuje muri Matayo igice c'indwi, umurongo w'indwi n'umunani, turasoma 20 yonyene, turebe uko ijambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Uwo murongo ngira ngo murumvise uko usoma, murumvise uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubusobanuro bw'uyo murongo bwimbitse, nuko uyu murongo uduhamagarira kugira ukwizera no kwihangana amasengesho yacu. Gusaba kandi no kwemerwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo usaba umuntu, ntabwo uba uzi ko ico ugiye kumusaba akiguha. N'Imana kandi nuko. Imana ifise ibisubizo bitatu imbere yayo. Iyo uyisavye, ibanza ikaraba umutima wawe wewe uyisavye, ikaraba n'ico kintu uyisavye, kuko Imana irazi kazoza ka buri muntu. Irashobora kuvuga uti uyu muntu asanzwe yubaha Imana, asanzwe asenga ku murango no mw'ijoro, ariko kubera ko ibona ibiri imbere,
wayisaba ubutunzi runaka, ukayisaba amafaranga, ukayisaba kugura ibipangu, noneho yaraba igasanga niguha ivyo bintu uzoca uyivako. Ico gihe rero hari igihe iguha kurindira, ikakurindiriza ubwo butunzi ntibuguhe nk'uko wowe wabishaka. Ico gihe kandi hari igihe ibuguha bitewe n'uko ivuga ati uyu muntu ubutunzi yabunsavye kandi akeneye kuzobukoresha mu murimo wanje, hanyuma igaca iguha ubwo butunzi nk'uko wayisavye, canke se ikakugururira inzira zishoboka kugira ngo ubutunzi uburonke. Hari igihe ushobora gusaba uruvyaro, Imana ikarukwima atari uko ibona ata mutima w'urukundo ufise ku bana, nuko kandi ugasanga Imana yatanze abana benshi ku muntu usanzwe ubona ko atanakunda n'Imana, ariko wowe ukibaza none je ko ndi umusenzi nsenga Imana kubera ko Imana yanyimye uruvyaro? Suko iba itabona ko ufise umutima w'urukundo, ahubwo uwo ni wo musaraba wawe, kuko mu gihe ca Yesu yikoreye umusaraba w'igiti, ariko muri iki gihe cacu twikorera umusaraba w'ibibazo tugenda duhura navyo muri iyi si, kuko Satani umurezi wacu yakororewe ngaha kugira ngo atubere ikigeragezo co kuzotuma tutinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko harahiriwe uwo muntu anesha amajwi, harahiriwe umuntu akora ibikorwa vyiza akihanganira ibigeragezo vyose ahura navyo, kugira ngo Imana nimushoboza, kuko twebwe ku bwacu ntitwoshobora haba namba, ariko Imana idushoboje turashobora tukihanganira vyose tukazoronka ubugingo budashira. Reka nsabe buri muntu wese ariko aranyumviriza kwihanganira ibihe biba ariko aracamwo, kuko nzi neza ko amaherezo y'umuntu niyasaba iherezo ryiza azorihabwa. Hano tubonye ngo uyu murongo uduhamagarira kugira ukwizera no kwihangana mu masengesho yacu. Gusaba kwemerwa n'Imana ishobora kuduha kurondera, bivuga ngo gushakashakisha ivy'Imana. Gukomanga kandi bisaba ukwihangana no kwizigira ko Imana izokingura ibisubizo, izokingura umuryango w'ibisubizo vyacu. Iyo ukomanze ku rugi urashobora kugururirwa canke ukankigwa. Iyo kandi gukomanga bisigura iki? Uku gusaba Imana niho gukomanga ku muryango w'ibisubizo. Abantu bariko barasenga basengera ubutunzi baba bariko bakomanga ku muryango w'ibisubizo by'ubutunzi kugira ngo Imana ibahe ubutunzi. Abantu bariko basenga basaba iherezo ryiza bakomanga kenshi gashoboka ku muryango wo kurondera iherezo ryabo ryiza, kugira ngo Imana nibakingurira baze binjire mw'uwo muryango w'abantu basabye iherezo ryiza. Mbega wewe uyu mwanya n'aka kanya ni igiki uriko urasaba Imana? Hari abantu basenga bagasenga nabi, ugasanga umuntu ageze imbere y'Imana mu gishingo co kuyitakambira ayinginga, ariko arayikankamira. Ico gihe Imana yo mw'ijuru iraguha canke ikakwima canke ikakurindiriza. Twige gusaba Imana neza, twige gusenga nk'uko bibereye, kugira ngo igihe cyose tuzosenga Imana yumve ukwinginga no gutakamba kwacu, bityo ihereko iduhe ivyo tuyisabye vyose. Reka tubandanye tugere muri Mariko igice ca 11, turasoma umurongo wa 24 tugere ku murongo wa 26. Haravuga ngo nico gituma mbabwira yuko iyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona, kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi, mukimuharire ngo so wo mw'ijuru nawe abaharire ivyaha vyanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so wo mw'ijuru ntazobaharira ivyaha vyanyu. Imana idutabare cane. Aha hantu twumvise ko iyo dusenga twizere ko ivyo dusaba tubihawe, umuntu agira ukwizera muri we. Ntusenge guca uvuga ngo ariko Mana iki kintu ko ndagisengeye imyaka 3 imyaka 4 wagize ukwizera guke. Umuntu amenya ko muri iyi si yikoreye umusaraba wiwe. Nizo mpamvu iyo dusenga ukabona ikintu ntiwagihawe, urongera ugasaba winginga, noneho Imana yabona ukwinginga kwawe, ikabona ukwishisha bugufi kwawe, ikabona impinduka ufise muri wewe, igaheza ikaduhereza ivyo dushaka vyose. Iyo rero utabihawe suko Imana iba itavyumvise, ahubwo ni vya bindi twasomye mu Musiguzi 3 uhereye ku murongo wa mbere, havuga ngo ikintu cyose Imana yagishingiye igihe caco. Ni winginge rero Imana gushika igihe uzokora ku mutima wayo, noneho ukanduruka ugahabwa ikintu Imana wayisabye wiyizera. Reka tubanze tusome neza turebe kuri uwo murongo ubusobanuro bwaho.
Uyu murongo werekana akamaro ko kwizera amasengesho. Imana ntiyemera gusa amajambo yacu, ireba no kwizera dufise. Iyo dusenze twizera ko Imana izodukorera ibyo tuyisaba. Dutegerezwa kuguma dufise uko kwizigira no kutagirira Imana amakenga. Inyigisho twokura muri uwo murongo, kugira ngo amasengesho yacu asubizwe, dukwiye gusenga dufise ukwizera gushikamye, kandi ko Imana izodukorera ivyo tuyisaba kubw'urukundo rwayo n'ubushobozi bwayo butagira iherezo. Ubushobozi bw'Imana nta herezo rugira, kandi urukundo rw'Imana nta herezo rugira, kandi ugutanga kw'Imana ntikugira iherezo. Nizo mpamvu iyo tuyisabye twizera tudashidikanya ko Imana itwumvise kandi ko izodukorera ivyo tuyisabye vyose, tukaba dufise ivyizigiro ko Imana turiko turasenga ari Imana yumva. Imana yacu itandukanye n'ibigirwamana. Imana yacu, muribuka ivyabaye i Karumeli igihe Eliya na Bakamenyi bari bari ku musozi Karumeli, Eliya akababwira ati uyu munsi tugiye kuraba Imana y'ukuri n'Imana y'ibinyoma. Aravuga ati muzane ibimasa bibiri, nuko ibimasa bibiri mubibage, buri muntu wese mwebwe mwihitiremwo ico mubaga mugishire ku gicaniro, hanyuma musenge ikintu dushaka. Kera mu gutanga ibimazi bafata ico kimazi, iryo shikanwa bakarimanyaguramwo ibikenye, nyuma bagashira ku gicaniro bagacana umuriro, noneho umwotsi waduga utumbereye ijuru direct, ico kimazi kikaba cashimwe n'Imana, ivyaha vy'abantu bigaharigwa. Noneho umwotsi w'ico kimazi waca usanzara hirya mu kirere, bikagaragara ko iryo shikanwa ritashimwe imbere y'Imana. Kumbure abaritanze ntibubahirije amategeko yo gutanga ishikanwa, kumbure abaritanze ntabwo babanje kwiyeza imbere y'umuherezi, ico gihe ishikanwa ryabo ntiribe iryakiriwe. Rero muri iki gihe niko bimeze, ni ukuvuga ngo Eliya uwo munsi Bakamenyi bahitamwo imasa nziza inuze, barayibaga bashira ku gicaniro ca Bayali, baratakamba amasaha n'amasaha biranka ko Imana yabo yumva, gushika aho Eliya ababwira ati genda Imana yanyu muyikangure, wosanga isinziriye canke wosanga ihuze, wosanga iri kuri appointment kuko abongereza bavuga iri ku marandevu, ifise gahunda, yamaze urubanza. Nuko arabashinyagurira bikomeye cane, arabashinyagurira, baraheba baravuza induru, barikebagura, ariko Bayali ntiyigeze ibumva, kubera ko ari ikigirwamana, ari Imana itavuga, ari Imana itumva. Imana idutabare cane, Imana yacu irumva. Ariko Eliya igihe kigeze co gutanga ikimazi ca nikera, Eliya arabaga ico kimazi, abanza sanasana igicaniro c'Uhoraho bari barasambuye, aragisanasana aracubaka neza, akirangije ashirako ikimazi. Avuga ngo yaciye abwira abantu, nimwimbe imiserege, mwimbe ibinogo bikikuje igicaniro, bamenemwo amazi incuro ya mbere, incuro ya kabiri, incuro ya gatatu, ngo amazi arasendera, ya miserege irasendera. Ivyabaye niki? Ivyabaye nuko Eliya yasenze Imana, aravuga ati Uhoraho Mana yo mw'ijuru, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana y'Abisirayeli muri ubu bwoko bukoraniye aha. Atararangiza isengesho, ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo Imana yishurishije umuriro uramanuka utongora ico kimazi, urigata y'amazi yose na ya mabuye y'igicaniro, amabuye 12 y'imiryango 12 y'Abisirayeli, byose Imana irabitongora. Icahabaye, abantu bose barapfukama basenga Imana ya Eliya, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, Imana ya Shaduraka, Meshaki na Abedenego, Imana ya Daniyeli, Imana y'abizera. Nuko barubama barasenga. Abo Bakamenyi twabonye ko igihano bahawe, Eliya yabamanukanye ku mugezi abicirayo bose. Bakamenyi 400, amajana 4 bose baricwa bazize gusenga ibigirwamana. Ni nazo mpamvu rero dukwiye natwe gusenga Imana yacu tukayigirira icizere, ntushidikanye ko ivyo uriko urasaba itakumva, irakumva. Niyo wobona umaze mu kigeragezo imyaka n'imyaka, ariko menya ko ari wo musaraba wawe, ni wihangane, wige kwihangana no kwicisha bugufi, kuko akarorero, iyo udashoboye kuba wo kwikorera ikintu we ngo ugikore, nta mpamvu yo kugira pressure irenze, kubera yuko ico kintu niyo wogira pressure irenze ntaco wokwishoboza, ntaco wokwishoboza. Akarorero, reka ndabaha akarorero k'umuntu yavutse atagira ukuguru.
ukavuka uri mu nda ya mama wawe utagira ukuguru canke se kukaba kuriko ariko kwaramugaye kwaritunye, nagira ndakubwire ngo bitewe n'umuryango urimwo, ubuzima murimwo buracamwo bw'ubukene, hariho abantu bashobora kuba bafise ubutunzi bakagenda ku mavuriro atandukanye, ukuguru bakamuca bakaguca bakamutererako ukundi kuguru kw'irombo, ukuguru gukozwe mu biti canke gukozwe mu vyuma, ivyo bita imfashangingo. Uko kuguru nubwo bakugutereyeko suko iwawe Imana yakuremeye, ahubwo ni ukugufasha gutambuka, ari nazo mpamvu uko kuguru kudashobora gukora nk'ivyo uko kundi Imana yaremye gukomeye gushobora gukora. Rero wewe wisanze ufise ubuzima butandukanye n'uko wewe wabishaka, reka gusenga widodombera Imana, ahubwo senga ushima Imana kuko ubuzima bwose waremwemwo ni Imana yabuguhaye kandi izi impamvu. Mwibuke umugani wa Yesu w'umwana yari yavutse ari impumyi, ndatekereza ariko bimeze, noneho abantu barabaza Yesu, mbega mwami uyu mwana kugira avuke ari impumyi, mbega n'uyu mwana yavukanye ivyaha, n'abavyeyi bakoze ivyaha, bimeze gute? Ijambo yabishuye yababwiye ngo si uyu mwana yakoze icaha, si n'abavyeyi bakoze icaha, ahubwo ni ukugira ngo Imana yiyerekanire muri uyu mwana. Nuko Imana idutabare cane kandi itugirire neza. Tugiye kubandanya n'icigwa cacu, tugiye kubandanya duhejeje gusoma muri Mariko 11 umurongo wa 24 kugera ku wa 26. Ubu naho tugiye gusoma muri Yakobo 5 umurongo wa 16. Niho havuga ngo, Yakobo 5 umurongo wa 16 haravuga ngo, mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi mu kuri kwinshi mu gikorwa cako. Twisunze uyu murongo dusomye muri Yakobo 5 umurongo wa 16, uyu murongo werekana ko amasengesho y'ukuri atangurira mu kwatura no kwicisha bugufi imbere y'Imana. Iyo umukristo yatuye ibyaha vyiwe agasaba imbabazi, amasengesho yiwe agira imbaraga nyinshi. Ikindi kandi gusabiranira kw'abavandimwe ni inyongera y'imbaraga zikomeye cane zituma ukwizera kwacu no kubona ibisubizo vy'Imana bidushikira. Iyo wewe usengeraniye na bagenzi bawe, waje imbere y'Imana ntusengere ibibazo vyawe gusa, ariko kugira ngo isengesho ryawe ryumvigwe ukabanza gusengera abandi batandukanye, noneho isengesho ryawe ukarigira irya nyuma. Ico gihe Imana iraraba ukuntu utikunze wewe, wakunze abandi, noneho bitewe n'ukwizera ufise no gushira imbere abandi, Imana igaheza ikagusubiza ibyo wayisabye, kubera ko yaravye isanga ntiwikunda, ufise umutima wo gukunda bene wanyu, ari nazo mpamvu wabanje kubasengera, ico gihe Imana ikaguha ibyo wayisabye. Imana idutabare cane kandi iduhe kugira umutima w'urukundo kugira ngo ibyo dusaba byose tubihabwe. Inyigisho twokura muri uyo murongo nuko kugira amasengesho ngo agire imbaraga, dukeneye kuba twicishije bugufi kandi tukambaza Imana n'umutima utagira uburyarya, kandi tukagira umutima w'urukundo dusengeranira. Ico gihe rero Imana yo mwijuru ikabasha natwe ikatugira neza, ikaduha kuvyo twayisabye. Reka tubandanye dusome muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Turasanga amajambo avuga ngo, kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, yuko iyo dusabye ikintu cose gihwanye n'ivyigomba itwumva, kandi ko tuzi yuko yumva ico dusabye cose, bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisabye. Twisunze uyu murongo wo muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 14 n'uwa 15, turahasanga amajambo nk'uko muyasoma. Uyu murongo utwibutsa ko amasengesho yacu agira imbaraga iyo ashingiye ku kugomba kw'Imana. Imana irumva amasengesho yose, ariko isubiza amasengesho ahuye n'imigambi yayo.
kuko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni mwiza, ntabwo ari umugambi mubi. Ni nazo mpamvu nasiguye mu mirongo twatambutse yuko iyo usenze Imana, iyo nyene iraba ubuzima bwawe, ikamenya ibyo ubuzima bwawe bukeneye, ikaraba kazoza kawe, ikaraba igisobanuro c'iryo sengesho c'ivyo bintu yisavye, ikaraba akamaro kavyo canke igihombo cavyo, ikaraba ingaruka kuri wewe canke igihombo kuri wewe, ishobora kuguha ivyo uyisavye, ishobora kubikwima, ishobora no kukurindiriza ikavuga ati uyu muntu ibi bintu nzobimuha igihe kigeze. Nizo mpamvu turose ubwo busobanuro bw'uwo murongo. Gusenga rero nk'uko Imana igomba bisaba gusobanukirwa ijambo ryayo no kugendera mu nzira zayo. Gusaba bihuye no kugomba kw'Imana niyo nzira nziza yo gusubizwa. Tugomba gusenga twumvira ijambo ryayo kandi turyizeye kugira ngo Imana yacu ikomeze ihabwe icubahiro muri byose na hose. Murantunga, nta majambo menshi, nta mirongo myinshi mfise, nta busobanuro bwinshi mfise uyu munsi ndi busobanure, ariko mpwemu yera twahawe amfashe abasobanurire buri kimwe cose, abasobanurire. Kandi muri Matayo naho 21 umurongo wa 22 niho handitse ngo kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa. Uyu murongo wo muri Matayo 21 umurongo wa 22 nivuga ngo uyu murongo werekana ko ukwizera ari shingiro ry'amasengesho. Imana itubwira ko ibishoboka byose, Imana itubwira ko bishoboka byose mu kwizera. Gusenga dufise ugushidikanya bituma Imana idatanga ibisubizo, ariko gusenga tudafise ugushidikanya, ukudakekeranya muri twebwe, bituma Imana itanga ibisubizo bizima. Amasengesho yacu rero agomba kuba afise ukwizera kwinshi, kuko ukwizera gukora ibitangaza bikomeye. Reka ndabaha akarorero kihuta. Aburahamu yari yizeye Imana. Ibi ndakunze kubivuga kenshi gashoboka. Aburahamu yari yizeye Imana, amaze kwizera Imana, Imana imuha umwana umwe mu butama bwiwe, umwana Isaka. Ariko Imana yamubwira ngo mpereze uwo mwana, uwo nyene ndamukeneye. Ariko kubera ko Aburahamu yari yizeye Imana kandi atari afise ugushidikanya ku Mana, kandi yari yubaha Imana, arafata Isaka umwana we aragenda ngo amukerere. Ariko kubera ukwizera kurebamwo ikintu gikomeye cane, Aburahamu atsokoye inkota ngakiba umwana wiwe amutanga kwikimazi ku Mana, ijwi riva mwijuru riramuhamagara ati Aburahamu, Aburahamu. Aburahamu aritaba ati sabwe. Marayika aramubwira tumwe n'Imana ati ntukoze ukuboko k'uwo mwana wawe kuko mbonye kunyubaha. Yunamutse yareraguza araraba, acabona ngo imfizi y'intama ifashwe mu vyatsi. Muze musoma aho hantu, muze muhasome mwumve. Ndatekereza ari mw'Itanguriro igice ca 22 handitse ngo Imana igeza Aburahamu, muze muhasome mwumve. Hanyuma ngo areraguza acabona iyo mfizi y'intama yafashwe mu nzitane z'ivyo biti, arayifata ayitanga kw'ikimazi mu gishingo c'umwana wiwe. Ari naho Yesu umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa yamanutse agatangwa mu gishingo ca jewe nawe, kugira ngo uyu munsi n'aka kanya inuma n'intunguru twoye kwirirwa tuziruka inyuma imyagazi y'intama y'Imana, imyagazi y'intama itagira agasembwa, itaramara umwaka ivutse, imfizi z'impene nuko zitaramara umwaka zivutse, inuma nuko ibikoko byose bibashe kuronka amahoro. Iki gihe ibikoko nivyo kuribwa gusa, ariko sivyo gutangwa k'ikimazi. Imana ishimwe ko Yesu yamanutse akitanga ku bwanje nawe, kugira ngo tubashe kuronka ubugingo budashira muri we. Imana idutabare cyane kandi itugirire neza. Tugiye kubandanya n'amajambo y'Imana ngiye gusozera. Turaraba muri Abaroma 12, turasoma umurongo wa 12 nyene, n'umurongo umwe gusa. Turahasoma amajambo avuga ngo munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa, mushishikare gusenga. Uyu murongo wo mu Baroma 12 umurongo wa 12 nyene haravuga ngo ubuzima bw'umukristo burimwo ibigeragezo, ariko amasengesho adufasha gukomeza ukwizera kwacu, kwishimira icizigiro no kwizera imigambi myiza y'Imana, no kwihanganira mu makuba
bisaba gukomera mu kwizera no kuguma dushikamye. Imana idutabare cane. Amasengesho rero aduha imbaraga zo kuguma dushikamye mu bihe bigoye, kandi dukwiye kuguma dushishikaye mu masengesho uko ibihe bigenda bisimburana, bityo rero kugira ngo igihe cose ushikiwe n'ikigeragezo gisange wihanganye, gisange udashobora gukorwako kubera kuba wegamiye Imana ikomeye. Reka turangirize mu Bifilipi 4 dusome umurongo wa 6 n'uw'indwi, duce dufatikanya isengesho. Ntimuze gutangara mwumvise mw'iri sengesho ngiye ndadondaguramwo iyi mirongo yose. Ntimuze gutangara kuko ni isengesho umuntu akwiye gusenga asaba Imana. Hanyuma reka dusome turebe mu Bifilipi 4 umurongo wa 6 n'uw'indwi twumve ukuntu havuga. Haravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amen. Imana idutabare cyane kandi itugirire neza. Imana itubwira kutagira ubwoba cangwa kutagira ubwoba bw'ibihe bigoye turiko turacamwo. Mu masengesho rero dushobora kuyitura ibibazo vyacu byose. Iyo tubikoze dushimira Imana kandi twizeye ko iduha amahoro y'umutima, kandi amahoro atagereranywa n'ubwenge bw'umuntu, amahoro atagereranywa n'uko umugore w'iwanje yobimenya, amahoro atagereranywa n'uko umugabo w'iwanje yomenya, amahoro atagereranywa n'uko abana mfise mu rugo bobimenya, amahoro atagereranywa n'uko pasiteri canke se diyakonikazi n'uko abaririmbyi canke abasenzi bobimenya. Amahoro Imana itanga ntagereranywa n'uko twebwe abana b'abantu twobimenya. Rero amasengesho ni igikoresho gikomeye cyane Imana yahaye abakristo kugira ngo bagire ubusabane nayo, bagire imigenderanire n'Imana. Kwizera no kwihangana no kugendana n'Imana bigirira uruhare runini cyane mu kubona inyishu z'amasengesho twagiye dusenga. Gusenga rero ntabwo ari uguheza iteka gusa, ntabwo ari umuhango gusa, ahubwo ni ugusabana n'Imana yacu Data wa twese ahoraho. Imana idutabare cyane kandi itugire neza muri byose na hose. Tugiye gusangira isengesho rikomeye cyane, tugiye gusenga isengesho rikomeye cyane. Reka nsabe wewe twatanguranye iki cigwa kikaba kigeze kuri uyu mwanya tukiri kumwe, ngusabe kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana yacu. Ndabizi ko turi abanyabyaha, ndabizi ko turi muri iyi si yanduye, ndabizi ko turi muri iyi si ikomeye cyane, ndabizi ko turi muri iyi si irimwo ibigeragezo bitandukanye, ariko tugiye gusangira iri sengesho. Tugiye gusangira iri sengesho kugira ngo ribe isengesho rikomeye imbere y'Imana yacu. Ngusabe kugira ngo ugire umutima wo kwicisha bugufi, ugire umutima muri wewe uciye bugufi, ugire umutima uharira abagucumuyeko, kugira ngo nawe ubashe kuronka imbabazi z'Imana. Imana itugirire neza. Karibu dusangire iri sengesho, tugiye guca bugufi imbere y'Imana. Ibikorwa twakoze ni byinshi, ibyo twiyumviriye ni byinshi, ariko dusaba Imana kugira ngo iri sengesho rize guhera twese duhariwe, kandi amazina yacu afutwe mu gitabo cy'imanza, ahubwo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Mana yacu nyiri ububasha bwose, Mana uri mu ijuru, uriho kandi wamyeho kandi uzokwamaho ibihe bitazoshira, ndagushimiye kandi Mwami nciye bugufi imbere yawe, kubera ko ari wewe uri Imana yumva ukwinga no gutakamba kwacu, kandi kubera ko ari wewe Imana y'ukuri, Imana itavuguruzwa. Ni wewe waturemye utugira abo turi bo, uduha impwemu y'ubugingo, uduha agaciro mu maso yawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uravuga uti ntuntabaze ndakubwira ibikomeye byikinze ibyo utari bwamenye, nk'uko Mwami twabibonye muri Yeremiya 33:3. None ndaje imbere yawe nitura ku birenge byawe n'umutima wicishije bugufi. Ndaza Mwami nkwambaza kugira ngo Mwami ndagusabe unyereke ukugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo, uko abandi batokwigira banyereka, kuko ni wewe uzi byose kandi ni wewe uzi yomva niyonja. Ndakwinginze Mwami kugira ngo uyu muntu ariko arasengera isengesho dufatikanije gusenga twese Mwami, nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo dusengeranire mu izina rya Yesu Kristo, uhereye umwanya n'aka kanya wumva ukwinga no gutakamba kwacu.
tubanje guca bugufi twihana ibyaha byose twacumuye. Mwami utweze udutunganye, utugirire imbabazi, twacumuye mu majambo, twacumuye mu bikorwa, twacumuye mu vyiyumviro. Ndakwinginze kugira ngo wewe ushobora byose, wowe ubonera hose icarimwe, utugirire imbabazi, kandi amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana atubonekeko. Yesu mwiza, niwe waduhaye isezerano risobanutse rivuga ngo musabe muzoronka, musabe muzohabwa, nk'uko twabisomye muri Matayo igice c'indwi umurongo w'indwi n'uw'umunani. Rero Mwami, turasavye imbabazi z'ibicumuro vyacu vyose twakoze mu kwibwira ko dushoboye kandi tudashoboye, turi abantu b'inyama n'amaraso. Turasavye kandi urukundo n'ubwenge bwo kumenya ibigushimisha, ibiguhimbara. Turasavye kandi kugira umutima wicisha bugufi, umutima ukunda abandi nk'uko twikunda, umutima ukunda abandi nk'uko nawe udukunda, mbere ukatwigura. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kunesha ibigeragezo bitwugarije bitandukanye. Turakwinginze kandi udushoboze kurondera amahoro yo mu mutima, amahoro Mwami yo kugira ngo amahoro yo mu mutima akomeze ukwizera kwawe muri twebwe. Turaje Mwami tukwinga kandi dukomanga ku muryango w'imbabazi zawe. Mwami, turasavye kugira ngo utubabarire, utubwire Mwami ico dukwiye gukora kugira ngo twemerwe imbere yawe, kuko twebwe ku bwacu ntidushoboye haba namba. Twebwe ku bwacu ntidushoboye kumenya ico twokora. Turakwinginze kugira ngo abe ari wowe utubwira, kuko niwe watubwiye ngo nuko ivyo musaba byose twiture Imana dusenga kandi ngo twizere ko tubirose. Mwami, ivyo twabibonye muri Matayo 11 umurongo wa 24. Rero turakwinginze kugira ngo, kubera ko tuzi ko ijambo ryawe ridahinduka, none turaje imbere yawe twizera, twinginga kugira ngo Mwami ntuduhe ibyo twebwe dushaka, ahubwo wewe uduhe ivyotuma tukwemera, uduhe ivyotuma twemerwa imbere yawe. Ubushake bwawe buruta uko abantu bobimenya, buruta uko abantu botubona, nuko Mwami aba ari byo uduha. Ndakwizeye kandi turakwizeye kandi tugusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukuze ukwizera kwacu, ukuvomerere. Mwami, umugabo n'umugore ariko asenga isengesho, umwana muto ariko asenga isengesho, imisore n'inkumi iriko isenga isengesho, ndakwinginze kugira ngo uduhe ubwenge buvuye kuri wewe, uduhe ubwenge bwo gusenga isengesho ryemerwa nawe. Mwami Yesu, Mwami w'abami, Mwami umukiza wacu, niwe watubwiye ngo amasengesho y'umugororotsi agira imbaraga nyinshi. Watubwiye mu ijambo ryawe ngo twaturanire ibyaha byacu, dusengeranire kugira ngo tubashe gukira, kandi ngo ugusenga k'umugororotsi kugira inkomezi nyinshi, kandi Mwami niko bimeze. Ivyo twabibonye muri Yakobo 5 umurongo wa 16. None rero turaje twatura imbere yawe tutakamba kugira ngo Mwami udurinde kuba abanyantege nke mu bushobozi bwacu, kuko Mwami muri iyi si duhura na vyinshi, duhura n'ibiturangaza vyinshi, duhura n'ibidutesha intumbero, ariko wewe urashoboye. Turakwinginze kugira ngo abe ari wewe ubana natwe, udushoboze kwizigira ibyo dufise, udushoboze kandi kwizigira ibyo dusaba imbere yawe, kuko ku bwacu ntitwoshobora haba namba, kuko turi abantu b'imburakimazi. Turakwinginze rero kugira ngo abe ari wewe udushoboza kugira ngo ijambo ryawe Mwami ribashe kugira ububasha muri twebwe. Erega ijambo ryawe niryo kandi ryasomye ngo, ryavuze ngo ibyo dusaba byose mu gusenga ngo twizere ko tubihawe. Mwami, ibyo twabisomye muri Matayo 20 umurongo wa 22. Rero natwe turakwizigiye neza, kandi twizeye kuri Imana y'urukundo. Uri Imana ubona ibyo dukeneye, uri Imana y'urukundo. Wewe watanze umwana wawe Yesu kugira ngo aze apfire buri muntu wese, aze apfe kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Turasabye rero kugira ngo ubugingo turiko turabamwo mw'isi n'ubugingo buto cane, n'ubugingo buto cane ariko bwuzuyemwo ibyago vyinshi, bwuzuyemwo amakuba menshi. Rero ku bwacu ntaco twokwigeza ko haba namba. Hari benshi usanga bafise imitwaro bagiye basengera, imitwaro yo mw'ibanga twebwe abana bacu tudashobora kumenya, ariko wewe urayizi, urayisobanukiwe. Hari benshi bagiye bagwara ingwara zitandukanye, ariko izo ngwara zose zikaba zitarakira, kandi basenga ku murango no mw'ijoro. Rero ndakwinginze kugira ngo ubahe ukwizera muri bo, mw'izina rya Yesu Kristo ubahe ukwizera, kuko
niwe wavuze ngo munezerwe mu kwizigira, mwihangane mu makuba, kandi ngo mushishikare gusenga, mu Baroma 12:12. Rero turakwinginze kugira ngo muri ubu buzima bugoye, muri ibi bigeragezo vyinshi, turakwinginze kugira ngo uduhe kukwizera kuri Imana ikomeye, kuri Imana ishoboye byose, kandi uduhe kwihanganira ibigeragezo gushika igihe uzoba uduhaye ibisubizo vyawe, ibisubizo vyawe bihimbaye umutima yacu, ibisubizo vyawe Mwami bizotuma natwe tunezerwa, ibisubizo vyawe bizotuma hahandi twaririye tuharirimbira. Uzoba ukoze nyakubahwa, uri Imana nziza, uri Imana ivuga bikaba. Nuko ndibutse Mwami irindi sezerano, mu masezerano twumvise, mu masengesho twumvise ijambo rivuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ngariko amena ivyo dusaba byose tubibwira Imana mu gusenga no mu kuyitura no kuyishimira, kugira ngo amahoro y'Imana aringe yuko yomenywa no buri muntu wese aba yashikamira imitima yacu. Filipi 4:6-7. Rero turakwinginze Mwami, turabizi ko iri jambo rikomeye cane, turabizi ko iri jambo Mwami rifise ububasha, turakwinginze kugira ngo, kuko tuzi ko isi n'ibiyuzuye byose ari ibyawe, kuko tuzi ko ubugingo budashira ari wowe ufise mu biganza, kuko tuzi ko n'urupfu igituma rutaradushikira ngo rudutware nabwo nta bubasha twagize, oya haba namba, ntabwo ari uko twari dufise ubushobozi. Nkanje Mwami uransobanukiwe gusumba nuko niyizi, nta bubasha nari mfise kugira ngo ngeze uyu munsi. Hari benshi twaremwe kumwe baza barapfuye, hari benshi tunganya uburebure baza barapfuye, hari benshi tunganya ubunini canke ubutobuto baza barapfuye, hari benshi mbere bansumvye ubwiza n'akaranga baza barapfuye. Rero jewe n'abandi kuba tukiriho suko twari beza gusumba abandi, ariko ni kubwo urukundo rwawe. Turakwinginze kugira ngo rero ubandanye turabishe ijisho ryawe ry'imbabazi, ubandanye Mwami udushoboze, iyi si y'ibigeragezo tuyibeko tuzi neza ko igihe kigiye gushika. Erega Mwami ijambo ryawe niryo rivuga ngo twame twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha. Nuko wabwiye abigishwa bawe ngo nk'uko umuntu atashobora kwemera ko inzu yiwe yimbwa, nuko ngo rero natwe ndakwinginze kugira ngo abe ariko utemera ko ubugingo bwacu bunyagwa na wa mugwanizi Satani, kandi ntuze wemere kabuhoneza muri Gihenomu. Nizo mpamvu ndakwinginze Mwami kugira ngo uzodushoboze ubuzima bwose turiko turaba mu isi, Mwami abe ari uzodushoboza kuzogira iherezo ryiza, kuko ku bwacu ntitwoshobora haba namba. Raba ibitugwanya uko bingana, mbere itombora yacu, amahirwe yacu nuko utaduhaye amaso abona kure y'ubu buzima ngo tubone imitego Satani agenda dutega uturenganisha. Mwami ndakwinginze kugira ngo abe ari wewe ushoboze umugabo n'umugore, ushoboze umupapa, ushoboze umutama n'umutamakazi, ushoboze abigeme n'abasore ndetse n'abana bacu gukomeza kuba mu bugombe bwawe, kandi bizigire kuri Imana uriho wamyeho kandi uzokwama bitazoshira, kandi katana kimwe kikunanira. Bityo rero Mwami turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe. Ahasigaye nsengeye umurimo wawe aho uri hose kw'isi, abariko barakora umurimo wawe Mwami barageramiwe n'ibibazo ibi na biriya, ndakwinginze kugira ngo abari bubashoboza mu izina rya Yesu Kristo. Abasengera mu mashengero barinze kwishurira ubukode, abari bubashoboza Mwami, kuko ubutunzi bwose n'ubwawe, kandi Mwami ndazi kutazokwigera wemera ko ubutunzi bwawe bukora ibitaguhimbara, ahubwo ndakwinginze kugira ngo wugurure imiryango y'abantu bose bariko barakora igikorwa cawe mu mpwemo no mu kuri, kugira ngo ivyo bakeneye kuba bokoresha byose, maze ijambo ryawe rigashika kure hashoboka, nk'uko intego y'iyicano Mwami ivuga ngo ubutumwa bwawe Mana nibukwire hose. Ndakwinginze kugira ngo abe ari wewe ushoboza buri muntu wese ariko arakora igikorwa cawe kugororokerwa, ndetse Mwami no kuba afise ubushobozi bumwemera gukora igikorwa cawe atamvunirimwo. Raba harabifuza kugira umutima wo kuba bogurira bibiri y'abantu batandukanye ariko bakabura ubushobozi, harabifuza kugira umutima wo kuba boronka amafaranga kugira ngo babashe kwishura aho basengera bakabura ubwo bushobozi, harabifuza muri bo kugira bagire ikigega co kuza barafasha imfuvyi n'abapfakazi ba ntaho nikora ariko bakabura ubushobozi. Ariko wewe urashoboye, uri Imana ufise ubutunzi bwinshi, ufise amafeza n'amazahabu mw'ijuru. Ndakwinginze kugira ngo ubwo murorera imigisha yawe kuri uwo wese yifuza kugukorera ariko akabura ubushobozi. Mwami ijambo ryawe niryo rivuga ngenda nibubingeragereshe murabe ko ntazobagomorera imigisha yo mw'ijuru mukabona naho muyikwiza.
nawe ndakwinginze kugira ngo umuntu wese agusaba akazi kandi akagusaba avuga ati Mana ndakwinginze mpa akazi kandi urabona ko ninaronka amafaranga nzogukorera, ndakwinginze mwami kugira ngo bimugeragereshe. Ikindi kandi hari abantu bafise umurimo wawe ariko ugasanga iyo aja kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye kw'isi arakenera ikimwunguruza, arakenera ubusafiri. Mwami ndakwinginze kugira ngo abe utange ubusafiri ku bantu bawe, kandi mwami utange amazu ku bantu bose batagira aho baba kandi ari abakozi bawe. Mwami uzoba ukoze. Tanga uruvyaro kuri abo bifuza uruvyaro, tanga mwami imihezagiro mu rugo, tanga amahoro mu rugo, tanga amahoro mu bashakanye, tanga amahoro hagati y'abavyeyi n'abana mw'izina rya Yesu Kristo. Imitego yose Satani agiye arabohesha mu basenzi, mu baririmvyi, mu bakozi b'Imana, bigatuma imitima y'urukundo yaravuye mu bantu kandi twitwa ngo turasenga. Mwami ndakwinginze kugira ngo utange amahoro mu bantu bawe, maze marayika wawe n'inkota yaka umuriro amanuke kugira ngo acagagure imigozi yose yagiye iraboha buri muntu wese. Maze nyakubahwa mwiza ubandanye turabishije ico cyawe ry'imbabazi, kandi utwemere igihe dusenga cose mwami, urabe ukwingana ugutakamba kwacu no kwishyira bugufi kwacu, uheze uduha ivyo tugusavye mwami. Isengesho nosenga ni rirerire, ariko ndakwinginze kugira ngo kuri uyu munsi uri hejuru sengeye igihugu turimwo, iki gihugu nyene catwakiriye, kugira ngo ugihe amahoro n'umutekano. Sengeye n'ibihugu byose nagiye ndabamwo, ibihugu vya Afrika byose mwami bibuze amahoro urabizi kandi urabisobanukiwe. Ndasengeye ibihugu byose mwami kugira ngo abe ari wewe ubiha uburongozi buvuye kuri wewe, kandi abamerewe nabi, abafise ubushobozi buke, abipfuvye n'abapfakazi bantaho nikora barara mu mabarabara, buri muntu wese mwami abe ari wewe wumva kwingana ugutakamba kwiwe. Hari n'abataramenya Imana, ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe umuvyuro wawe mu ndimi zitandukanye ushikire buri muntu wese, kugira ngo ntazagire ico yireguza imbere y'Imana ngo avuge ngo jewe sinigeze menya ubutumwa bwiza, avuge ngo jewe sinigeze menya ko Yesu ari umukiza, avuge ngo jewe sinigeze menya ko Yesu ari irembo, ari inzira n'ukuri n'ubugingo bizoshikana abantu kwa Data. Ndakwinginze kugira ngo wewe usuke umuvyuro ku mpande zitandukanye z'isi, usuke umuvyuro no mu mashengero ubu ariko aragira ku migenderanire y'iki gihe, ariko aragira kw'iterambere ry'iki gihe, mbere bagata akameremere ka kera kabaranze bakaba bariko barajana n'ibigezweho. Ndakwinginze kugira ngo usuke umuvyuro, ubibutse kera uko vyari bimeze, ubahe kwambara inyambaro iguhimbara, ubahe kugenda uko biguhimbara, ubahe kurya uko biguhimbara, ubahe kunywa uko biguhimbara, kandi ubahe kwidagadura imbere yawe uko biguhimbara. Buri kimwe cose dukora mw'isi uduhe kugikora nk'uko ushatse. Urakoze mwami ko vyumvise, ahasigaye novuga bwo kwira bugaca, ariko mwami naje ubwanje ndi umunyabyaha sinshoboye haba namba. Raba niyo ndiko ndasenga ndahuzagurika, ugasanga ivyo nogize ivya mbere ndabigize ivya nyuma, ugasanga ivyo nogize ivya nyuma ndabigize ivya mbere, ugasanga ndacurikiranije. Ariko wewe ubona umutima wanje ivyo ukeneye, nizo mpamvu ndakwinginze kugira ngo jewe n'abantu bose ko barankurikirana ibyo dusaba byose mwami wewe ni ubizi. Ndibuka Yesu mbere yuko aja ku musaraba ari i Getsemane ariko arasenga ngo umutima, kubera ko wari umutima wavuye ku Mana, wari ubikunze, ariko kubera kwishusho yo hejuru ku mubiri ari umubiri yari yakuye mu nda w'umugore, nuko umubiri kandi ukaba ufise intege nke, yarasenganye intege nke aravuga ati Data asangwa bishoboka kuri iki gikombe kindengane, ariko ndashima Imana ko ijambo ryadutsindanishirije, ijambo ryatumye jewe n'abariko barankurikirana bose turonka gucungurwa. Ni ijambo rivuga ngo ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko wewe ugomba. Kuko amaze kuvuga iryo jambo, ijuru ryaciye ryuguruka, Imana irungika marayika amwongeza inkomezi. Amena. Aremera asanze amaboko ku musaraba, yambara ubusa mwami, kugira ngo jewe n'abakurikiye ikiganiro bose baronke ubugingo budashira. Mwami ndagushimiye cyane, ndagushimiye ku kwitanga kwawe gukomeye. Nizo mpamvu ndakwinginze kugira ngo natwe mwami ntuduhe ivy'imitima yacu ishaka, ariko uduhe ivyotuma tukugororokera, uduhe ivyotuma tuzogira iherezo ryiza, uduhe ivyotuma tuzogukorera mu mpwemu no mu kuri, kandi kuri wa munsi w'iherezo, igihe umuntu wese azobagize iherezo, nuko akisanga muri rwa rutonde rw'abazobwirwa amajambo meza ngo
nimuza abo data yahaye umugisha muraga ubugingo budashira. Urakoze Mana kuvyumvise, kandi ko ari wowe ugiye gutuma iyi video ishika kure hashoboka. Umuntu wese mwami azokumvira isengesho akaryizera uzumuha umugisha, kandi isengesho azosenga aho azoba ari hose, ivyo azosengera vyose uzovyumve. Urakoze mwami kuvyumvise kandi kubukoze, mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo Umunyanazareti yasheshe amaraso ku musaraba i Golgota. Amen. Reka ndabashimire mwebwe mwese twabanye muri iki cigwa c'uyu munsi, ndabaha n'ikaze mu biganiro bikurikira. Reka nshimire wewe wumvise ko ari ngombwa ugakora subscribe, ugakora like, share ndetse na comment. Hanyuma nshimire nawe ukomeje gukurikirana ibiganiro vyacu kandi wiyemeje ko uzobandanya gukurikirana ibiganiro. Reka ndagushimire mvuge ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Jewe mwari kumwe muri iki kiganiro nitwa Niyitegeka Samuel nk'ibisanzwe. Hari ico baza canke wifuza kunterera ivyiyumviro, unyandikira ku nimero yanje ya WhatsApp iri ngaha muri logo, urayibona. Urashobora kunyandikira bityo tugashobora kuganira, tugashobora kuyaga. Nkwibutse kandi ko nafunguye groupe y'inshuti z'ubutumwa bwiza, murashobora gukanda muri link nza gushira muri description y'iyi video, bityo rero ugashobora kujoininga groupe ya WhatsApp. Imana y'amahoro ibahe umugisha, duhurire kuri video y'ubutaha.